kwinonora imitsi novuga ko bituma n'umutwe wanje ukora worohewe. Murabona ko namwebwe ngaha mwasanze kuri teze. Yego. Kandi nubu no kenera uwo muduga akaca asanga ngaha aca uronka ubunyene. No kenera mwabonye yuko mwasanze ndiko ndadandaza. N'abakinyi ba basket ndabafasha kuberwa. Murabibona yuko naberewe nambaye utuntu. Banditse ko Papa Mbombo. Yego nayibonye uriko ratudandaza. Banditse ko Papa Mbombo raba. Izina no kuryandika. Ingofero ni Papa Mbombo. N'ikabutura. Ni Papa Mbombo. Ni sakoshi ni Papa Mbombo. Très bien. Uri n'umukristo ndasoma Bibiliya ariho ijambo ry'Imana rivuga ngo mugendane n'abanyabwenge muzogira ubwenge. Kandi ngo iyo ingeso zirandukiranira. Ari abajene benshi usanga bagendana no guharuka ivyimviro byabo ari kunwa icupa itabi inkumi nkuko numvise beo muri rizomegani double J w'Igitega arize ngo icupa ni baby. Ari abantu ivyimviro nyene ari ivyo. Ariko iyo ugendanye n'abandi bafite ivyo bakora urashobora kumva ukungene bagiye baratera imbere kungene bahereye kuri bito ariko bakaba bageze kuri ku bintu bikuze bikaze mbere n'amazina yabo akaba avuga ngo mu gihugu no mu mahanga. Mbere kwera ko nshaka gukora ibintu byiza byihesha agaciro utagishimye ndagukorera ikindi ndamusubiriramwo uko wewe avyipfuza. No kuvuga wewe produit ba wakoresheje kwico kintu uzironka facilement zikugora. Sindazironka facilement zirazimvye kuko murabizi yuko amahera cyangwa se ihera $10 amadevise atera azimba nayo maproduit arazimba. Ariko icyambere sinshira imbere amahera ahubwo nshira imbere kubaka izina neza kugira ngo uwo mukriya angendeye amaze gushima ivyo yanshoreye ashobore kundangira n'abandi kandi niko vyama bigenda. Yego kamfatire ku gikorwa nk'ico cyo gushingura abantu. Ubu nyene niyo nyene tucicaranye bombwira ati hariho umuntu ashaka ko namufasha gushingura abantu. Ndafise abakora amaserkeye, ndafise abakora imisaraba, ndafise abakora amashugwe, ndafise abimba ibinogo hari akumanda. No igikorwa kimwe cyose ndafise abakozi bagikora. Bakunzi ba Ndufacom TV turabaramukije. Aha naho twagiye kuri tele kuraba umujene entrepreneur bamwitazira Papa Mbombo. Kubeshi baramuzi iryo zina ndarivuze ndaza hayi Bujumbura ni beshi batezwa bace bamwumva. Agendana imbombo ahari hose agendana imbombo kubera afise ibintu byinshi akora. Uno munsi twamusanze kuri tele basket aho ari kwinonora imitsi hama tukaba twari dusanganwe rendezvous kugira tubwire ivyo akora. Rero Papa Mbombo turakwakiriye. Murakoze cyane. Yesu abahezagire. Amen. None Papa Mbombo nkuko basanzwe bakumenyereye Papa Mbombo ninde? Kwizina ry'amavuko abavyeyi banyise nitwa Nshemezimana Renova. Ariko benshi mu buzima bwa misi yose bazi kwizina rya Papa Mbombo. Je navyo babikuye kuri utu tuntu sanzwe ngendana ari Mbombo nyene nkoresha mu kwifuriza abantu Umwigisha kandi muri utu tuntu ndabona yuko nkuramwo inshuti n'abagenzi benshi no ngokiye n'abandufa. Okay Papa Mbombo ikiganiro acitwa gira ico ukora wubahwe. Ego nka Papa Mbombo mu buzima bwa misi yose asanzwe akora iki kugira abantu bumve umujene entrepreneur Papa Mbombo ico akora? Murakoze cyane. Abakera batubwira yuko imigeri ibiri datereka ariko jewe nasanze mu gihe cya none n'imigere myinshi iratereka. Yewe mu buzima bwa misi yose ndi umwigisha muri leta nkaba nigisha indimi z'icyongereza ariko kubera ko muri leta atari benshi bazi igiswahili naho basanzwe bariho nigisha ikigwa cy'igiswahili n'icyongereza cyane. Aho ni mu bijyanye n'akazi ka leta. Mu buzima bundi bwo hanze y'akazi ka leta ndakora ibikorwa nk'ibyo kugura no kugurisha imiduga. Location de véhicule. Oya kugura no kugurisha imiduga ndayigura nkayigurisha cyane n'ubuntumye
nkamuha umuduga yifuza ariko kandi nkagira n'ibintu byo gukotesha imiduga location de véhicule umuduga wose umuntu yifuje amajipe amatiyaye imiduga y'amaactivity cyangwa y'imanza cyangwa mariage zitandukanye byose Papa Mbombo ibihari cyangwa imiduga bashobora kumarana igihe Ego nawo shaka amajipe canke amavoitire ushobora kumarana nka societe ikeneye imodoka bashobora kumarana nk'amezi nk'atatu. Ego amasociete atandukanye amandondera amahaya imiduga muri ayo harimwo na ONG yitwa Avesira akunda kunshorera cyane imiduga. Ego na Ndufa irakunda kunshorera. Sinzi ko ari nari nibagiye nagiye yuko ntera imigere myinshi kuko uretse n'ibyo naho menga ndi umujene ndubatse mfise umudamu mfise n'abana batatu ariko mu rugo wanje aba abantu barenga batanu abantu 8 abo bantu kugira babeho no gutera imigere myinshi rero ndakora n'ibijanye na pompe funèbre bijanye na antelema shingurana abantu iteka kumanda na mezo yanje nayo nyene yitwa c'est Papa Mbombo yego kandi benshi bamabashora kandi sindumva umuntu anyidogeye mu bikorwa byose nkora murakoze cyane. Okay, murakoze. Mbega Papa Mbombo ivyo bikorwa vyawe musanzwe mufite adresse hehe nk'umuntu yo kwifuza kugira amenya aho mukorera yo basanga hehe? Murakoze cyane. Nkorera mu bibanza bibiri bizwi. Ikibanza ca mbere ni hejuru ya Tropicana, hajya ari inzu ya Tropicana na Bonesha uduganya nk'uduga mu kigo ari abantu ari utweskariye ushitse kuri biro 4 niho nkorera ibijanye ari cyo nibagiye nayo nyene aho hantu miyo biro ndakorera iyo location y'imiduga ivyo vya pompe funèbre nkakorera n'ivyo byo kugura no kugurisha imiduga aho kandi nkakorera n'ibintu vya design aha kabiri nkorera ni hariya muri galeri ririya muri C12 naho nyene nkaba ndahakorera ivyo ariko kubera ubuyenga bwateye imbere no ngaha ndi ngaha gukina agapira telefone yanje ni biro ngendanwa ivyo bikorwa byose ndabikorera ku telefone ntarinze no kuja mu ivyo biro uretse gusa yuko hashobora kugira umuntu afise amakenga ati ashaka kumenya adresse aho hantu ahaje akavuga ati Papa Mbombo abantoye. Murakoze cyane. Murakoze. Hama Papa Mbombo mwumvise ibikorwa akora ibikorwa byinshi nukuri numujene yihaye ihangiro ryo gutera imigere myinshi ishoboka kandi twumvise ko Papa Mbombo yubatse afise famille ivyo bintu byose ukora birakunda ko ubifatanya no guca winonora imitsi hamwe no gukora ivyo byose? Biranyorohera cyane gose ahubwo rero kwinonora imitsi novuga ko bituma n'umutwe wanje ucukora worohewe murabona ko namwebwe ngaha mwasanze kuri tele yego kandi nubu no kenera uwo muduga akaca asanga ngaha aca uronka ubunyene no kenera mwabonye yuko mwasanze ndiko ndadandaza n'abakinyi ba basket ndabafasha kuberwa murabibona yuko naberewe nambaye utuntu banditse ko Papa Mbombo yego nayibonye uri kuratudandaza banditse ko Papa Mbombo raba izina no kuryandika ingofero ni Papa Mbombo n'ikabutura ni Papa Mbombo ni sakoshi ni Papa Mbombo très bien oya nukuri izina ryaramaze kubaka na wewe journaliste amwe mwoza ati dushaka kuberwa mu gukina basket cyangwa football namwe bwe ndabandikira amazina yanyu yego oya sinandika ko Papa Mbombo ndandika amazina yanyu aho kubera ko mwariye n'imbombo zanje ushobora kwandika kugira ngo mwambare Papa Mbombo nkuko nabandi bambara oya kame cyangwa James cyangwa Brian ego hama mu buzima bwa misi yose aka kazi kawe hari intambamyi urakabonamo? Intambamyi novuga ati ziriho kuko nta kazi cyangwa igikorwa na kimwe kitagira intambamyi ariko jewe bivanye n'ukungene abagenzi n'inshuti bamenye maze gukorera ayo maservice aribo bandanga namasanga intambamizi abandi bagira jewe si nyinshi cyane kuko ahanini benshi bagira amakenga ati iyo muntu bava ari umuguruguru ariko abangana kenshi baba bandangiwe n'abantu nakorera ayo maservice
ariko kandi nk'ivyo vy'imiduga umuntu ashobora kugenda ugasanga imodoka igize ikibazo mu nzira ariko je rero nka maison de location chez Papa Mbombo ubwo nyene nca ndagikemura naguha imodoka ikagira ikibazo nca ndaguha iyindi yego no muri ayo ma service yandi nkora murumva n'ivyo vya design nshobora kugukorera ikintu ugasanga gishimye kubera ko nshaka gukora ibintu vyiza vyihesha agaciro utagishimye ndagukorera ikindi ndamusubiriramwo uko wewe avyipfuza no kuvuga wewe produit ba wakoresheje kwico kintu uzironka facilement bizikugora sindazironka facilement zirazimvye kuko murabizi yuko amahera cyangwa se ihera $10 amadevise atera azimba nayo maproduit arazimba ariko icyambere sinshira imbere amahera ahubwo nshira imbere kubaka izina neza kugira ngo uwo mukiriya angendeye amaze gushima ivyo yanshoreye ashobore kundangira n'abandi kandi niko vyama bigenda yego nk'umujene entrepreneur urabona abajene benshi twe turiga tukaminuza hama tukavuga ko twicaye turindiriye akazi kereke pare ka leta nka wewe umaze gukora ivyo bintu ni giki ushobora kubwira abajene batinya gukora bibaza ngo n'uburyo bwishi bukenewe nkuko nabivuze ibihe uko bigenda byavansa cyangwa se uko tugenda ibihe bihinduka niko n'abantu bakwiye guhindura ivyimviro aho kuri basokuru bacu cyangwa badukurira twarumva ko baheze amashuri akazi kabarindiri yego basanga akazi ko mu biro karabarindiriye ariko ubu navuganye yuko ugwaruka rukwiye guhindura ivyimviro urashobora kuba ufite diplome sinovuga ngo abantu bareka amashuri ngo ntacamaze kuko n'ivyo ukora vyose niyo wowe uhanagura ibirato ukabihanagura nk'umuntu wize usanga ubihanagura nyene nk'umuprofessionnel nawe wowe ukoropa ariko ugakoropa ufise akadiplome ubikora nyene nk'umuntu aciye ubwenge yego rero novuga nti abajene ntibashira imbere kuzorondera ubuzi bwo mu biro gusa kuko ubuzi ubu buragwiriye kandi bisaba yuko abantu bakerebuka yego murakoze none ko erega ingorane abajene bagira baravuga ati nta mutahe mfise urumva kenshi kintu cyo kigunda kugora abajene akakubwira ati none jene utanga umugambi gute nta na 50,000 mfise urumva nkawe bamaze kumva nkawe n'ufise ibintu byinshi wobabwira iki kandi ndiba wabitanguriye mwe byose oya nagiye nakora kimwe ama ngira ikindi kimwe yego byo byaragutwaye uburyo bwinshi kubera reba baca batinya ati sino kwigira ku umuntu orokeze ko tuba dukeneye ko bigira kuri mwebwe nyene ati umuntu ndumva afite ibintu by'amahera menshi nanje nta na 50,000 fisi uwo mubwira icyo gushika ahantu we nawe washitse mumbajije ikibazo ciza jendi n'umukristo ndasoma Bibiliya ariho ijambo ry'Imana rivuga ngo mugendane n'abanyabwenge muzogira ubwenge kandi ngo iyo ingeso zirandukiranira ari abajene benshi usanga bagendana n'ugwaruka ivyimviro vyabo ari kunwa icupa itabi inkumi nkuko numvise beo muririnze mengani double J w'Igitega aririnze ngo icupa ni baby ari abantu ivyimviro nyene ari ivyo ariko iyo ugendanye n'abandi bafite ivyo bakora urashobora kumva ukungene bagiye baratera imbere ukungene bahereye kuri bito ariko bakaba bageze kuri ku bintu bikaze mbere n'amazina yabo akaba avugangwa mu gihugu no mu mahanga mbere tunafatiye kuri mutama tukunda kumva ziranotse kumva ngo yatangwe ku bintu biri hafi rero nanjye ndashobora kuba Papa Mbombo di Burundi nkuko ziranotse karavuga kare gose zaheze yego nabwo rero ni nkuko mumbagica kibazo ugwaruka ntibogira ubwoba kuko nta mutahe munini ubaho nta na mutoya ubaho umwe wese yotangura uko angana ariko akaza arabaza abandi bakoze ukungene vyagiye biragenda kandi atanguje ako gatahe kagahomba bikanka umunyabwenge esheke ni mutera guheba ahubwo esheke ayikuramwo leso ayikuramwo icigwa cyotuma akora hamwe yananirirwa ntasubiye kuhananirirwa rero sinzi ko ngerageze kwishura ku kibazo cyane yego uracishuye vraiment
kuko ivyo cari kibazo c'abajene benshi kuko bavuga ati jewe nta mutaye mfise nta na 50,000 mfise gute novuga ngo ngiye gushinga ikintu kuko abantu benshi cyane bize ndavuga ku bantu bize uza wumva kubwiye ngo barakunda kugaya akazi barakunda kugaya akazi akaguya ngo je kaje ntako nokora ntibari bakwiye kugaya akazi nka jewe nababwiye kuba nubatse bikansaba ingufu kugira ngo mbesheho uwo muryango bikasaba n'ingufu kugira na jewe nibesheho akazi kose gashobora kuma umukate w'abana nta complexe ngira nawe ubunumye kuyori yarara abagenzi bakantwenga ariko nkamazi ko ari shonza gushira mu mufuko nkamazi ko nza gutaha nk'umugabo mu rugo ivyo naco bintwaye kuko burya umukene arakengeretse cyane kurusha umuntu afise icyo ariko arakora kimwinjiriza yego abajene bako baradukurikira mube muvyumva na wa wundi avuga ngo 70,000 ku mufuko ntiyitinya arafise ico yokora kandi kazomwungukira akagira nganga Papa Mbombo ngabumva ko mu mbabare sindabaciriyemo ushobora no kuba udafise nayo mahera ariko ukegera abantu iki gisagara kirimwo ivyimviro byinshi ari abantu badafise imitahe ariko baronka yo kuriha inzu baronka ayako gacipa canke yo gufungura nabwiye ko ngira nk'ivyo vya location unzaniye umukriya hari amahera ndagusigira kandi ayo mahera ashobora kukuviramwo umutahe w'ikintu wakora urabasigira amahera donc urabahemba iyo bazanye nta muntu numwe mu bikorwa nkora ashobora kunzanira umukriya ngo agende uko ntegereza kugira icyo ndamusigiye kugira ndanamwakuraje mu nyuma zo zaranzanira n'abandi bakriya yaba muri ivyo vya location yaba muri ivyo byo kugura no kugurisha yaba muri ivyo vya pompe funèbre n'ivyo vya design byose uzaniye umukriya egare ko nawe hari icuru buronse none nk'ivyo onye vya design ivyo kugira abantu gushingura abantu wowe ufise abantu b'abakozi uvuga ati je aba narabakomi barabangajije ati nibo bama babikora canke uravuga ati uratora ku munsi ukavuga ati uriya kwera baba basanzwe babizubigira ati ingo mumfashe canke ubufise abantu biwawe nyene barahandahana ati uvuga ati nibo mukorana nk'akarorero kamfatira ku gikorwa nk'ico cyo gushingura abantu ubu nyene niyo nyene tucicaranye bamubwira ati hariho umuntu ashaka ko namufasha gushingura abantu ndafise abakora amaserkeye ndafise abakora imisaraba ndafise abakora amashugwe ndafise abimba ibinogo hariya ku manda no igikorwa kimwe cyose ndafise abakozi bagikora yego murakoze ndazimbura nyene ni nko kwa Papa Mbombo nyene ibikorwa nkora nyene birasosa nk'imbombo zanje yego bakunze ba Ndufacom TV murumva ko umujene wacu entrepreneur ko akora ibintu byinshi cyane hama sinzi beshi bazokwama bakenera ati dukeneye kuvugana na wa muntu usinzi ko bufise imbuga ngurukana bumenyi ukoresha canke adresse numero de telefone kugira nk'umuntu yorondera Papa Mbombo agaca amenya ati ndamukura ngaha murakoze cyane ubwa mbere ndafise numero de telefone ndafise Leo nkagira na limitere Leo ni 79 194 749 limitere ni 69 831 345 nkaba nkoresha iyo Leo irakora no kuri WhatsApp ndafise na page Facebook yitwa Papa Mbombo nyene ndafise na channel YouTube nayo nyene yitwa Papa Mbombo urumva aho gutorerwa ni henshi yego nkuko musanzwe mubizi muri Ndufacom company ariho Ndufacom TV ikukira natwe turaduza imbuga nk'ubu ndumva ko wamaze kwandika izina mu bintu urashaka gucisha ibintu bya kuri YouTube turamonetiza YouTube Facebook Twitter ukeneye no gukrea page yawe barayigira site web barayikrea muri Ndufacom naho nyene baragira ibintu byo gukamera baragira n'ibintu by'ama location de véhicule ego urumva ko duciye turonka liaison yiwawe no muri Ndufacom rero ibyo byose ntuze witinye ego karibu muri Ndufacom
urumva ko natwe twoguha akazi n'amadesign barayagira cyane gose nabise ko n'amafilme mufasha abantu numve hariho gisata cyo gukina filmi ndimo kuza dukinane nabwo ndabona murabana oya vraiment karibu urabizi ko naje nikoroga uga filmi mu minsi rero bazotegura aga filmi kameze neza ko muri Ndufacom kandi hama nco bituma batevye ukaransa baracitunganya kugira bazana ibintu bitagase kugira nawe ndazi uzoba uri invite kugira dushobore gufatanya amarore ego hama turaba tugombe dusozere sinzi nk'akajambo woshobora kubwira abariko baratwumviriza. Akajambo kambere nobanja nkashimira TV Ndufacom n'abakozi bayo kumene banyumviriyeho kandi byabasabye kugira kigoro kadasanzwe ko batashoboye kunsanga ku biro narindi gukina agapira nagira ko kigoro rero ndabashimiye mwese ukumwene mushishikara gukora n'inguvu kugira ngo ugwaruka mu rutera intege ego kandi mwerekane n'ibikorwa byabo bakora bakoze cyane ikindi nacyo nipfurije abanywanyi ba Ndufacom company Ndufa TV numvise ko mukora ibikorwa byinshi byagutse nabo nyene ndabipfurije umugisha w'Imana amen amen ndumu nasenga urabona ngaho ko turi kumwe n'umizimane kwa Muhammadi ariho kwa Yesu rero mwese navuga ati bavuga alhamdulillah turabashimiye cyane murakoze gose Imana ehezagera ibikorwa byanyu n'abanyu n'ibyanyu byose murakoze yego urakoze kudushimira ndabona ko agapira kagombe gatangure asa nk'abakurindiriye yego nawe turagushimiye hama n'ikindi gihe tuzogukenera kugira ukaburira ubwenge les jeunes entrepreneurs nibaze ko tuguhamagaye uzotwitaba cyane gose nzoza ndiruka kabisa ko muri abantu nkunda gose merci beaucoup bakunzi ba Ndufacom TV aha niho tugombe dusozereze kino kiganiro hama jewe na kibahaye nka nitwa Nyongabo Diedone nkaba nari kumwe na hamwe na Papa Mbombo shemazimana bino yego merci beaucoup ciao ciao murakoze yego